Thank you very much. Good evening, everyone. Murakoze cyane mwiriwe neza mwese. It is good to be among family. Ni byiza kuba mu muryango. And this is the most important meeting in the entire country of Burundi. Kandi iki ni kimwe mu bikorane bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Because we're going to talk about the future of Burundi. Kuko tugomba tuvuge kuri kazoza ku Burundi. It's in the young people. Kari mu gwaruka mu bakiri bato. The future is here now. Akazoza ro kari ngaha. Thank you so much Murakoze for cyane coming. ko mwaje. Let us pray. Reka dusenge. Heavenly Father, Data wo mwijuru, it is your desire ni icifuzo cawe that we fulfill your purpose. yuko dushitsa intumbero yawe. Help us to understand it, Dufashe kubitahura and may you transform our lives maze uhindure ubuzima bwacu. by renewing our thinking. Udufashe guhindura ivyumviro vyacu. Let from this meeting Reka rero kuva muri iki gikorane emerge the future leaders of this nation. maze abakiri bato baduge aribo barongozi bakazoza b'iki gihugu. In the name of Jesus Mu Christ. izina rya Yesu niko dusenze. Amen. 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 Thank you very much. Merci. Murakoze. You may be seated. Murashobora kwicara. My name is Myles Munroe, Izina ryanje ni Myles Munroe. and I am from the Bahamas. Jewe nje mva Bahamas. The Bahamas is a independent nation in the Caribbean. Bahamas ni gihugu cikunkiye kiri muri Caraïbe. And I used to be in Africa, Nahora mba muri Afrika. but years ago they took me away. Haraciye imyaka itari mike bankuye no bakanjana. So I come back to my family now. Jewe nagarutse mu muryango wanje. And I am very, very honored to be here. Kandi ntewe iteka kuba ngaha. And I am so happy to have my wife with me. Please stand up. Ndanezerewe ndi kumwe n'umutambukanyi wanje reka Please ndamusaba. welcome my wife, Ruth. Mumfashe kwakira madamu wanje Ruth. We have been married for 35 years, Tumaze imyaka 35 twubakanye. and she still loves me. Kandi aracankunda. I would like to thank the pastor of this church for allowing us to use this facility. Mashimire pastor w'irishengero twemere gukoresha iyi facility aha hantu. And I want to thank our host and hostess for bringing us to Burundi. Ngo mashimire aba batuhaye kaze mu Burundi. Please give them a hand. Mubashimire. I'd like to speak to you about emerging leadership. Ngomba mvuge ko ku burongozi buriko burakura. And I hope that they will get here in time, Ndizera ko bizoshika ngaha tutaragenda kuko byaracerewe cyane. because young people need to read about leadership. Kuko abakiri bato bakeneye gusoma ibijanye n'uburongozi. But I want you to take notes today. Ndagomba mufate amanota. I want to speak to you about emerging leaders. Ngomba tuvugane ibijanye n'uburongozi buseruka. Write it down. Byandike. Every person take notes. Umuntu wese ari ngaha nafate note niyandike. The role and power of youth in national development. Uruhara n'ubushobozi bw'urwaruka mu gutera imbere kw'igihugu. Emerging. Guseruka ku. I want Guseruka ku. to address the issue of leaders of the next generation. Ngomba mvuge ku bintu bijanye n'abarongozi burunganwe rukurikira rugira ruseruke. When I look at this picture, I become excited. Ndavye iki gicapo kiri ngaha numva mpimbawe gose. They are both leaders. Kandi murabona ko bombi ari abarongozi. And they are both in this room. Kandi bombi bari muri iki cumba. Aha dukoraniye. There are some old people and some young people. Hariho abakuze, hariho n'abakiri bato. Abatama, I'm one of the young people. Je ndi umwe muri abo batonyi.
I want to talk about youth leadership cultivating the future now. ngomba mvuge ku burongozi bw'urwaruka rukora ibijanye n'uburongozi bateza imbere uburongozi cultiver le leadership, Developing the leader in youth. guteza imbere uburongozi mu bakiri bato mu rwaruka. When I was 16 years old, igihe nari imyaka 10 cyane nari mfise imyaka 16, the prime minister of my country called my parents umushikiranganje wa mbere igihugu cacu yatelefonye abavyeyi banje, yahamagaye abavyeyi banje, and the prime minister asked my parents if he could see me. abwira abavyeyi banje abasaba ko yombona. I was 16 years old. ico gihe nari mfise imyaka 16 gusa. So my father was very nervous. Papa rero biramutera ubwoba. He thought that I did something. Papa cayumvira ko hari ikintu nononye. Maybe I broke a law. Noba narenze ku mategeko binkwegere gupfungwa. But the prime minister said to my father, Hama uwo mushikiranganje wa mbere w'iwacu abarya papa, I need to see your son. ati ndakeneye kubona umuhungu wawe. My father said, yes, Mr. Prime Minister. Hanyuma papa aravuga ngo yego nyakubahwa mushikiranganje wa mbere. So he came to me Araza iyo ndi, and he said, the head of our country wants to see you. arambwira ngo umukuru w'igihugu cacu agomba kubone. I said, why? Ndavuga nti kubera iki? He said, I don't know, but he wants to see you tomorrow. Aramubwira nti arambara ati sinzi igituma mbwa agukene ejo. So my father took me the next morning to see the prime minister. Bukeye papa anjana kubonana n'umushikiranganje wa mbere. Just a teenager Mwibuke umwana w'umuyabaga imyaka 16 and the prime minister. kubonana na premier ministre. I was very nervous Naje nari mfise ubwoba njugumira because I was about to meet the head of my country. kuko nagomba mbonane n'umurongozi mukuru w'igihugu cacu. When I walked into the room Ninjiye in the office, mu biro vyiwe, he said, he got up from his desk and he came to me acava hasi ku ntebe yiwe aza kunyakira. and he held his hand out like this. Arambura amaboko yiwe And he said, welcome. arambwira ngo kaze. Are you Myles Munroe? Arambwira ngo niwe Myles Munroe? I said, yes, Mr. Prime Minister. Ego nyakubahwa. He said, come. Ati ngo. He shook my hand Arandamutsa. and he said, sit. Arambara ati fata icicaro. And then he sat right in front of me Aca yicara imbere yanjye. and he said, Aca arambwira. do you know Arambwira ngo urazi you have more influence over this country than I do? ngo urazi ko ufise influence kuri iki gihugu ikomeye gusumvya iyo ufise. I did not know what to say. Je sinarizi ico mvuga. I said, no, sir. Nabane ekaye nyakubahwa. I said, you are the prime minister. Nabane niwe mushikiranganje wa mbere. He said, no, Ateka. you have more influence than I do. Wewe ufise influence ikomeye mufashe ijambo ry'ikirundi, influence ikomeye kuri iki gihugu usumvya jewe. I said, no, sir. Nabane nikaye nyakubahwa. He said, yes, you do. Arambara ngo ego niko biri. I said, how is that possible, sir? Ndabaza ngivyo bishoboka gute? He said, I understand. Arambwira ngo ndatahura yuko. I read in the newspapers yesterday Narasomye mu kinyamakuru ejo that you had a meeting in the public park yuko wagize igikorane umubonano harya hanze muri park ku kibuga, and there were 4,000 teenagers there. kandi hari abakiri bato ugwaruka rushika ibihumbi 4. He said, I could never bring together 4,000 Arambwira teenagers. ngo jewe ntibishoboka kuko negeranya imisore n'inkumi bashika ibihumbi 4. He said, you have the future in your hands. Arambwira ngo wowe ufise kazoza mu maboko yawe. I don't. Jewe ntako mfise. I said, Mr. Prime Minister. Ndabona nti nyakubahwa mushikiranganje wa mbere. Yes, sir. Ego nyakubahwa.
4,000 of them came. intego ibihumbi bine ejo vyaraje But you are the prime minister. ariko niwe premier minister He said, but you control the future. ni wowe ujejwe kazoza ni wowe ugafise He said, I want to come to your meeting, he said. aramwe ati ndagomba kuza muri ivyo bikorane The vyawe next event you have, I want to come. niwasubira kugira umubonano bene uwo igikorane bene ico nanje ndagomba kuza And I was afraid. ndagira ubwoba And I said, Mr. Prime Minister, ndabona ni you cannot come to our meeting. nyakuba premier minister ntibikunda ko noza woza mu gikorane cacu I didn't know you couldn't tell the prime minister no. sinari narigishijwe yuko kizira guhakanira premier ministre He said to me, why can't I come? arambwira ngo kubera iki noza I said, because you are a politician. arambaza ngo kubera iki je ntoza muri ico gikorane ndabona ni kubera uri umupolitisien And I don't want politicians to come to our meeting. kandi je sigene abanyapolitike ko baza mu bikorane vyacu I said, people may think it's a political meeting. abantu baca biyumvira ko ari umubonano wa politike ari inama ya politike And he smiled. aratwenga He said, you are very smart. arambwira ngo uri umunyabwengesha How old are you? ati ufite imyaka ingahe gashize 16, sir. 16 nyakubahwa He said, what must I do to come to your meeting? arambaza ati none bisaba iki kugira ngo jenze muri ico gikorane cyane kugira ngo nemererwe kuzayo And I said to him, ndamubwira if you come, niwaza you cannot speak. kirazira kuvuga And he said to me, aca arambwira you are very smart. ati uri umunyabwenge pe He said, okay. aca arambwira ngo He stood up. aca ava hasi He shook my hand. afata ukuboko kwanje He said, it's an agreement. aca arambwira ngo turavyemeranije I will come, nzoza but I will not speak. sinzovuga I said, thank you, Mr. Prime abandi Minister. murakoze nyakubahwa You can come. urashobora kuza The next week, mu ndwi yakurikiye rero we had an event. tugira evenema igikorane There were 3,000 teenagers. hari imiyabaga ishika ibihumbi bitatu And then I saw the policemen ca mbona abapolisi abajejwe and the umutekano security. mbona abajejwe umutekano And I saw the cars. mbona imiduga iraje Prime Minister was coming. premier ministre arashitse And they said to me, baca barambwira you have to go and meet him. ngo ukwiye kugenda rero umwakire This is protocol. niko protokoli zigenda I said, what is protocol? ni protokoli ni giki cococo ni giki I was 16. nibuke nayo mfise imyaka 16 And they said, you must come to greet the Prime Minister arambwira ngo utegereza kuza kumuha kaze kumwakira because you are the leader. kuko niwe murongozi w'ibi biriko birabaga 16. The 16 leader? umurongozi And so I came ndaza and I greeted the Prime Minister. ndaha kaze premier ministre And he said to me, aca arambwira I am here arambwira ngo naje and I will say nothing. kandi ntaco nza kuvuga I said, thank you, Mr. Prime Minister. murakoze nyakubahwa And he followed me to the stage aca arankurikira aho twateguye kuri podium and he sat down. ariyicarira And my music group, 4 young men, imisore ine yaririmba muri korale yacu bagira ivy'umuziki we began to sing. batangura kuririmba We sang songs that we wrote. na jewe nari muri abo twaririmbye indirimbo twiyandikire twebwe nyene twiyandikire We sang about Jesus. twaririmba yesu And the young people were quiet. abakiri bato rero bari banumye ngaho ubwo rwaruka rwari ngaho runumye rwose And then I stood up with the microphone ca mva hasi rero mfata mikro and I told them about Jesus, ca ndababwira ibya yesu how he changed my life. ingene yahinduye ubuzima bwanje I used to sleep on the floor with roaches ndababwira ko nahora ndyama hasi mu vyatsi and he changed my thinking. ko yesu yahinduye ivyiyumviro vyanje
And I told the young people, barira abakiri bato, you can receive Jesus also. ni namwe murashobora kwakira Yesu. And they began to come Batangura kuza kwakira by the hundreds. amajana, And they began to kneel before the school stage. gupfukama iruhande ya podium twa twateguye aho. And they were weeping. barira gose. And I began to weep with them. Naje ntangura kurirana nabo. 16. Imyaka 16. And there was over 500 young people Hari amajana 5 ngaho on the floor. baje kwihana, barenga amajana 5 bapfukamye ngaho baje kwihana. And I said, let us pray. Chandabana reka dusenge. And I was about to pray for them. Ngira ntangure kubasengera. And I heard some steps behind me. Numva umuntu ariko aratambuka inyuma yanjye. It was the Prime Minister. Yari umushikiranganje wa mbere. I became afraid. Ntangura gutinya. And I said, what did I do? Ndavuga nagize iki gaye. And then I heard the steps. Numva intambuka. They went off the stage. Ziramanutse hirya podium. And he walked down the steps. Mbona aramanutse. And I looked. Ndamuraba. And the Prime Minister came Mbona Premier Minister among the young people. mbona yinjiye muri gwagwaruka. And he knelt down. Nawe arapfukama. Hallelujah. And he prayed. He prayed with them. Asengana. I was 16. Nari mfite imyaka 16 gusa. What are you waiting for Urindiriye iki wewe to change your country? kugira ngo uhindure igihugu cyawe? Age? Imyaka. That day, Uwo munsi the Prime Minister Premier became Ministre my friend. ahinduka umugenzi wanje. He invited us to his house. Aradutumira ku kirimba. And so the next day, Bukeye 4 young teenagers went to his house. imisore ine imiyabaga ine ija ku kirimba c'umushikiranganje wa mbere. His wife cooked for us. Madamu wiwe aradutegura imfungurwa. We ate lunch with the Prime Minister. Dusangira na Premier Ministre. And then he said to me, Aca arambarira. tell my wife what you told us in the meeting. Aca arambwira ngo bwarira madamu ivyo mwatubariye ejo muri ca gikorane. So I told his wife about Jesus. Ca ndabwira madamu ivya Yesu. And then we prayed with the family. Turasenga dusengana n'umuryango. The children prayed. N'abana barasenga. The wife prayed. Na madamu arasenga. From that day forward, Kuva uwo munsi kubandanya. this was 1974. Aho hari mu 1974. He became my friend. Ahinduka umugenzi. He helped me to go to college. Yaramfashije kuja muri kaminuza. He told me to go to university. Yarambariye ngo nje muri kaminuza. And I went to university. Ndaja muri kaminuza. And I got 5 degrees. Ndonka ama lisansi 5, impapuro z'umutsindo 5 za kaminuza. And when I came back, Ngarutse. he said to me, I want you to work for the government. Aramwe ati ndagomba ukorere leta. And so I became a secretary in government. Chamba umunyamabanga muri leta. And the Prime Minister said, Premier Minister aravuga. I want you to continue to help the young people. Ati ndagomba ubandanye gufasha ugwaruka. Our Prime Minister died Premier Minister wacu yarapfuye. after leading our country for 20 years. Yarongoye igihugu cacu imyaka 20. He made our country successful. Igihugu cacu agiteza imbere gose. And when he was about to die, Agira chikana. he called me Arampamagara. and he said, I want you to come and see me every day. Aramwe ati ndakene ko wamuza kundaba imisi yose.
I said, I cannot see you every day. nabandi sinshaka kukuraba iminsi yose I am traveling. nama mu ngendo. He said, then can you come and see me once a week? Arambwira ati woza uraza kundaba rimwe na rimwe ku ndwi. I said, yes, Mr. Prime nabandi Minister. ego nyakubahwa prime minister. He was the father of our nation. Yabaye se w'igihugu aho bita baba wa taifa. So I went to see him for 1 year, Nagiye kumuraba umwaka wose. every Tuesday, Twabonana kuwa kabiri 6 kumara umwaka o'clock wose. in the morning. Twabonana isaa 12 zo mu gatondo. Do you know what he wanted? Do you know what he wanted me to do? Murazi icyo yagomba ngo nkore jewe. He wanted to talk to me about his life. Yagomba ambwira ubuzima bwiwe gusa. He said, I want you to write my book for me, Arambwira ati ndagomba unyandikire igitabo, wandike igitabo ku buzima bwanje. but don't publish it until I am dead for 10 years. Ntuze ugisohore ntaramara imyaka 10 mpfuye. Uzurindire mpfe hace ku imyaka 10 ugisohore. So 3 more years now. I have 3 more years Ndasigaje imyaka to 3 publish his book. ico gitabo kizoca gisohoka. I was 16. Nari mfise imyaka 16. What are you waiting for Urindiriye iki to save your country? kugira ngo ukize igihugu cawe? Today, Uyu munsi I am still the advisor of my government leaders. n'ubu ndacari umuhanuzi w'abategetsi n'abarongozi b'igihugu cacu. But now, Ubu rero I advise hundreds of government leaders. ubu rero ndi umuhanuzi, ndahanura abarongozi b'amareta benshi amajana. Tonight, Kuri uyu mugoroba I will meet with your president. ndaza kubonana n'umukuru w'igihugu cacu. But I was just 16. Nari mfise imyaka 16 gusa. How old are you? Wowe ufise imyaka ingahe? What are you waiting for Urindiriye iki to lead? kugira ngo urongore? Let me ask you a question. Reka ndakubaza ikibazo. You see that? Murabona irya ntambwe? The lion Intambwe is not the tallest animal in the jungle. sico gikoko kirekire kibaho mw'ishamba. He's not the largest. Sico gikoko kivyibushe gusumvya ibindi. He's not the strongest. Sico gikomeye gusumvya ibindi. He's not the most powerful. Sico gikomeye gusumvya ibindi. He's not the most intelligent. He's not the most intelligent Kandi sico animal. gisa ubwenge gusumvya ibindi bikoko. But yet he's the leader. Ariko nico kirongoye ibindi bikoko mw'ishamba. This is a mystery. Iri ni banga rero. He's not the biggest. Sico kinini. He's not the strongest. Sico gifise inkomezi gusumvya He's ibindi. not the most powerful. Sico gifise ubushobozi gusumvya ibindi. He's not the most intelligent. Sico gifise ubwenge gusumvya ibindi. And yet he's the leader. Ariko nico kirongoye ibindi. Tell your neighbor, Bariro mwicaranye. there's hope for you. Byari ivyizigiro ku bwawe. The lion Igiko intambwe. cancels all of your excuses. Intambwe rero yiravye icihanagura ivyitwazo vyose ufise wewe. Nta rwitwazo na musi usigarana. You don't need to be this biggest Ntutegerezwa kuba munini gusumvya or abandi the strongest canke gukomera gusumvya or the abandi most powerful canke kugira ubushobozi or the gusumvya most abandi intelligent canke kugira ubwenge gusumvya abandi to be the leader. kugira ngo urongore abantu. When the lion shows up, Iyi ntambwe iserutse all the animals are nervous. ibindi bikoko bitangura kujugumira. What makes the lion None the leader? ni iki gituma intambwe iba umurongozi w'ibindi? The lion is the leader Intambwe ni umwami cyangwa n'umurongozi. because of one word: Murantunga n'umurongozi apana umwami, n'umurongozi kubw'ijambo rimwe gusa. attitude. Attitude. Write it down. Mumfashe naho nyene mu Kirundi. Attitude. Inyifato y'umutima. Everybody say attitude.
twese tugati attitude inyifato y'umutima. Say it loud. Attitude. bivuge cyane. Attitude inyifato y'umutima, inyifato uko ari inyifato comportement n'inyifato attitude. Are you afraid to say Bega attitude? muratinya kubivuga gahemu. Come on, young people, say attitude. Kwaruka bivuge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, murakoze. Are you a sheep Bega muri ntama or a lion? cyangwa muri ntambwe. Say attitude. Vuga uti attitude inyifato y'umutima. Inyifato y'umutima. That's the difference. Itandukaniro riri muri byo. Attitude. Inyifato y'umutima cyangwa attitude. You know, when the lion looks at an elephant, Murazi intambwe iravye inzovu, big, powerful animal, igikoko kinini gikomeye, strong, gikomeye, he could destroy the lion. gishoboye kwica intambwe. He's more intelligent than the lion, Kandi burya inzovu isumbya ubwenge intambwe. more powerful than the lion. Kandi ikomeye gusumbya intambwe. He is bigger than the lion, Kandi kinini gusumbya intambwe. 10 times more powerful, Gisumbya intambwe inshuro 10. 80% more intelligent, Kandi gisumbya intambwe ibice 80. 100% bigger, What? stronger, larger, How much? 100%. 100. Ijana. Ibice ijana. Murakoze. This big monster Iki gikoko kinini giteye ubwoba can kill the lion. kirashobora kwica intambwe. But look at the lion. Ariko nimuraba intambwe yewe. Nabi ngene ireba. The lion looks at Intambwe iraraba. all of that power, Iraba ubwo bushobozi bwose. all of that intelligence, Ikaraba ubwo bwenge bwose. all of that big size. Ikaraba ubwo bunini bwose. And the lion thinks Intambwe igaca ivuga one word: ijambo rimwe. lunch. Ivuga ijambo rimwe ati umusoso. Yeah. Why? Injya. Because he's a leader. Kuko n'umurongozi. I was 16 years old. Je nahise imyaka I looked 16. at my country Ndaba igihugu canje. and I said to myself, Mbarira. Ndibarira. these young people of my country, Uru rwaruka rwo mu gihugu canje. they must be saved. Bakwiye gukizwa. It was an elephant. Kuri jewe cyari igikoko kinini nk'inzovu. And I said to myself, Ca ndibarira. I can do that. Ndabishoboye kubikora. Lunch. Yari injya ku isahani. Leaders Abarongozi reduced every problem to lunch. bahindura ingorane zose ubusa zikangana n'injya zo ku isahani. Write that down. Muvyandike. And because the lion sees the elephant as lunch, Kubera rero intambwe ibona inzovu ikayibona nk'akanyama k'umusoso. his attitude controls his behavior. Inyifato yayo icituma inyifato y'umutima ari irongora inyifato y'ubuzima bwayo. Mu Kirundi sinzi. Instead of running from the elephant, Hako rero ihunga inzovu he runs toward the elephant. ahubwo yiruka isatira inzovu. Leadership. Ivyo ni uburongozi. Burundi has many problems. Burundi has many problems. Uburundi ufise ingorane nyinshi. Big elephants, Ni inzovu nini cyane. crime, Hariho ubwicanyi, unemployment, hariho ubushomeri, broken families, hariho imiryango isambu, corruption, hariho corruption, ibiturire. elephants. Iyo ni inzovu. And God has Imana sent me here today yandungitse ngaho to tell you kukubarira it's lunch. ngo nindya ku isahani. What are you waiting for? Urindiriye iki rero? Age? Urindiriye imyaka?
If you are 20 years old, namba ufise imyaka 20 you are late. waracerewe. At age 12, ku myaka 12 Jesus told his parents, Yesu yabwiye I abavyeyi must be about my father's bategerezwa business. kuba ndiko ndakora ivyo data agomba. He knew Yarazi what he was born to do ico yavukiye at gukora age 12. afise imyaka 12. David, Dawidi 14 years old, imyaka 14 he saw an elephant, abona inzovu Goliath. yitwa Goliyati. His brothers Abakuru biwe were 30 years old, bari mu myaka 40 years old, 40 50 years old. irenze. And David said, Dawidi why aravuga don't you kill that ngo lion? kubera iki mutokwica Kill that giant. nimwica kijya kigata. And they said, bacavuga he's big, ngo ni he's munini powerful. ikigatanya arakomeye. David says, Dawidi aravuga he's too big to miss. ati ni munini ku buryo ntomuhusha. Leadership. Uburongozi What are you waiting for? urindiriye iki? Are you waiting for the government to give you a job? urindiriye ngo leta iguha akazi? Are you waiting for the government to give you education? urindiriye ngo leta ikurihire amashuri? When I was 14 years old, jewe mfise imyaka 14 I would take my money and buy books, narafata amafaranga yanje nkagura ibitabo. not food. Apana indya, sinagura indya, nagura ibitabo. What are you waiting for? murindiriye iki? This is the problem. Iyi rero niyo ngorane. An army of sheep Igisirikare kigizwe n'intama led by a lion zirongowe n'intambwe will always defeat an army of lions. bizokwama binesha ingabo z'intambwe. If they are Igisoda led, kigizwe n'intambwe if they are led by a sheep. nizazirongowe n'intama. Murantunga. Igisoda c'intama kirongowe n'intambwe kirashobora kunesha igisoda c'intambwe kirongowe n'intama. Repeat. Igisoda c'intama kigizwe n'intama gifise umukomanda w'intambwe kirashaka kunesha igisoda c'intambwe gifise umukomanda w'intama. Amashi yemwe nagerageje. Why? Kuki Because kuko leadership can transform cowards into warriors. uburongozi buhindura ibijora abanyabwoba bagahinduka abahisi. Leadership can transform frightened people into bold people. Uburongozi buhindura abanyabwoba abantu buzuye ubwoba bajugumira bagahinduka abahisi basushizi bw'amanga. Leadership. Uburongozi Leadership is powerful. uburongozi burakomeye cyane. True leadership Uburongozi nyabwo can transform sheep into lions. burashobora guhindura intama zigahinduka intambwe. And that's why I came to Burundi. Ico gituma naje mu Burundi. I am a lion. Jewe ndi intambwe. And I've come to transform you into lions. Naje kubahindura intambwe. Because Africa is full of elephants. Kuko Afrika yuzuyemo inzovu nyinshi. You see, true leadership Murabona uburongozi nyabwo determines the quality of followers. nibwo bwerekana
mentalite, nibo bwerekana uburyohe bw'ababukurikira. Leadership determines the mentality of followers. Uburongozi nibwo bwerekana inyifato yo mu bwenge y'ababukurikira. Leadership determines the morality of followers. Uburongozi nibwo bushinga ingene abantu inyifato yabo n'ingeso zabo mbere. Leadership determines the attitude of the followers. Uburongozi nibwo bushinga inyifato yo mu mutima y'ababukurikira. Leadership determines the commitment of followers. Uburongozi nibwo butuma ababukurikira biyemeza. Leadership determines the destiny of followers. Uburongozi nibwo bushinga kazoza k'ababukurikira. That's how important leadership is. Aramukeneye kumenya ingene uburongozi buhambaye nuko. Wherever you are right now, aho uri hose ubu, somebody led you there. hari wagushikanye. Wherever your country is, aho igihugu cyanyu kiri hose, somebody led your country. hariho akirongoye gushikaho kigeze. Wherever Africa is, aho Afrika igeze hose, the leaders led Africa there. abarongozi bo barongoye Afrika gushikaho igeze. Leadership Uburongozi determines the destination. nibwo bwerekana iyo umuntu ashika. If you don't like where you are going, namba udakunda iyo uri kuraja, you must change the leadership. ukwiye guhindura uburongozi bwawe. Jesus said, Yesu yaravuze, if the blind lead, ngo namba impumyi irongoye, ibintu birateye ubwoba. listen to Jesus. Nimwumvirize If the Yesu. blind lead, aravuga ngo asangwe impumyi ari irongoye izindi. this is in the Bible. Ibi biri muri Bibiliya yewe. If the blind lead the blind, namba impumyi irongoye iyindi they impumyi, both fall into the ditch. baca bakorokera mu kinogo. Listen to him. Nimwumvirize. If the blind lead the blind, namba impumyi irongora iyindi they impumyi, both fall into the ditch. bombi baca bagwa mu kinogo. What is he saying? Aha rero Yesu ariko aravuga iki? It is possible Birashoboka to be in leadership and be blind. kuba uri mu burongozi ukaba uri impumyi. Because someone has a position Kubera umuntu afise igiti kanaka and a title n'igiti na titre and power n'ubushobozi, doesn't mean they have vision. ntibivuga ko afise iyerekwa, afise abona. Africa, Afrika, Burundi, Uburundi, Tanzania, Kenya, Kenya, Tanzania, Tanzania, Congo. Congo, They have leaders. barafise abarongozi, They have power. barafise ubushobozi, They have position. barafise ibibanza. My question is, Ikibazo nifise ni iki? can they see? Mbega barabona? They cannot lead you further than they've gone themselves. Ntibashobora kukurongora ngo bakurenze aho bo bashitse. If the blind lead, Iyo impumyi irongoye impumyi iyindi, they determine your destination. nibo berekana iyo uri kura, nibo bazoshinga aho uzoshika. So if you don't like where you are going, Namba udakunda rero iyo uri kuraja, you have to ask the question, ukwiye rero kubaza ikibazo. is there a vision? Mbega hariyo iyerekwa, hariyo vision? When someone asks you to follow them, Iyo umuntu agusabye ngo umukurikire cyangwa iyo abantu bagusabye ngo bakurikire, don't just follow them. reka upfa gukurikira. Ask them, Basa, where are we going? mbega tugiye he? What is the future of Burundi? Kazoza k'Uburundi na kahe? Basa, Ask yourself the question. ibaza ikibazo nawe. Do you know the future of Burundi? Mbega murazi kazoza k'Uburundi? How does it look in 50 years? Mbega Uburundi buzaba bumeze gute mu myaka 50?
You are 20 years old. ufite imyaka 20. Do you see the future of Burundi? mbega urabona akazoza k'uburundi? Never confuse ntuze witiranye a politician with a leader. ntuze witiranye umunyapolitike n'umurongozi. They are different. baratandukanye. Politicians umunyapolitike focus on the next election. we araba amatora agira kurikira. Leaders abarongozi focus on the next generation. n'abaraba urunganwe ruzokurikira. Are you a leader? mbega uri umurongozi? I came to Burundi naje i Burundi because I am convinced kuko numva nemejwe that trapped inside of you yuko ikintu kinyegeje muri wewe is a hidden leader. hariyo umurongozi anyegejwe muri wewe. I came to Burundi naje mu Burundi because I believe kuko nemera the yuko capacity to lead is always present. yuko ubushobozi bwo kurongora bwama buriho. I came to Burundi naje mu Burundi because I believe that leadership is inherent. ko It's built in. yuko uburongozi buri muri wewe, bwakorewe muri wewe nyene, warabuvukanye, It's waiting to be manifested. bukeneye gusa guseruka. Tell your neighbor, you don't know who I am. bwira uwo mwicaye ati ntuzondiwe. Tell your neighbor, one of these days I will manifest. bariho muri kumuti muri iyi minsi ya vuba nzokwiyereka And I'm going to transform my country. kandi nzohindura igihugu canje, And it begins now. kandi bitangura ubu. Write this down. Write this down. andika ibi. True leadership has no age. uburongozi nyabwo ntibugira imyaka. This is the problem iyi niyo ngorane with your culture. imigenzo, imico yanyu. The old people say, abatama baravuga ngo abakuze young people have nothing to do. baravuga ngo urwaruka ntaco rumaze. They cannot build the country. ntibashobora kubaka They igihugu, cannot lead the nation. ntibashobora kurongora igihugu, They cannot create jobs. ntibashobora gutanga akazi. Why? kuki? They are too young. ngo baracari bato cane. Age does not determine leadership. imyaka se yerekana uburongozi. I was 16 je nahise imyaka 16 and I became more powerful than my prime minister. sanga ndakomeye gusumbya premier ministre wanje. David dawidi was 14. yarasi imyaka 14 He became more powerful than King Saul. akomera gusumbya umwami Sawuli. Your leadership uburongozi bwawe is always with you. bwamana nawe. There's no age to become a leader. nta myaka irindiriye kugira ngo witwe umurongozi iriho. Write that down. byandike. There's no age to become a leader. nta myaka iriho kugira ngo witwe umurongozi. How old do you need to be a leader? mbega ni imyaka ingaho ukeneye kugira ngo witwe umurongozi? I don't know. je ntayo nzi. What are you waiting for? urindiriye iki? God has never changed the world with an old person. imana ntigeze ihindura isi ikoresheje umutama. All the young people smile. urwaruka rw'ingani mutwengeye. Don't look at the old person. Keep looking at me. Don't look at them. mureke kuraba abatama mundabe je. Hallelujah. When God wanted to change Egypt, igihe imana agomba ihindure misiri, egiputa, He simply had a baby. yavuze ngo nimuzane ako kana. When God wanted to change the economy of Egypt, imana igomba guhindura ubutunzi bwa egiputa, He simply had a baby.
yaserutse inyuma y'umwana. When God wanted to change the world, Igihe Imana agomba ihindure isi, He simply had a baby. yizaniye uruyoya. When God wanted to change my country, Igihe Imana agomba ihindure igihugu cyane, He simply had a baby. yandungitse nk'uruyoya. Now God wants to change Burundi. Imana igomba ihindure Burundi. You are the baby. Niwe uruyoya ruri ngaha. Write this down, please. Byandike. Everyone possesses leadership potential. Umwe wese ari ngaha afise ibikenewe by'uburongozi. Everyone. Uwo ari we wese afise potential leadership. Write this down. Andika niki nacho. You were born to lead, Wavukiye kurongora, but you must become a leader. ariko ukwiye guhinduka umurongozi. Write it down, young man. Byandike imisore n'inkumi. I was born to lead, Uti navukiye kurongora, but I must become a leader. ariko nkwiye kubanza kuba umurongozi. It's very important. Ivyo ni bikuru cyane. There's a leader trapped inside of you. Hari umurongozi anyegeje muri wewe, It is screaming for manifestation, ariko akoma induru ngo aseruke, but it's trapped by your culture. ariko yaboshwe, yaguye mu mutego w'imico yawe. You were born to lead, Wavukiye kurongora, but you must become a leader. ariko ukwiye kubanza guhinduka umurongozi. Look at me. Ni mu ndawe. In my hand, Mu kiganza canje I have a mango seed. fise imbuto y'igiti y'umwembe. And I ask you, Ndakubaza, what's in my hand? none mu kuboko What do you kwanje see? harimo iki? Mubona iki? What do you see? Mubona iki mu kiganza canje? You see a mango seed. Mubona urubuto rw'umwembe. This is not true. Ariko ibi si byo. In my hand, Mu kiganza canje I have a mango tree. je ahubwo ndabona igiti c'umwembe. That's not true. Kandi n'ivyo navyo si byo. In my hand, Mu kiganza canje I have a mango seed fise imbuto y'umwembe, with a mango tree. kandi ifatanye n'igiti c'umwembe, And the tree has fruit. kandi ico giti gifise n'ivyamwa. But that's not true. Ariko n'ivyo navyo si byo. What's in my hand? Niki kiri mu kiganza A canje? mango seed Hari urubuto rw'umwembe, with a mango tree yego hari igiti c'umwembe, with mango fruit. mbere hariho n'ivyamwa vy'umwembe, And the fruit got seeds. kandi ivyo vyamwa birimo And the seeds imbuto, got trees. kandi izo mbuto zivamo And the igiti, trees have fruit. igiti kikazana ivyamwa, And the fruit got seeds. ivyamwa bikazana imbuto, And the seeds got trees. imbuto zikazana igiti, And the trees got fruit. igiti kikazana ivyamwa, And the fruit got seeds. ivyamwa bikazana imbuto, And the seeds got fruit. imbuto ikazana Trees. ivyamwa, And the trees got fruit. ikazana igiti And the ikazana fruit got ivyamwa, seeds. ivyamwa ikazana And the imbuto, seeds got trees. bikavyara And the ibiti, trees have fruit. ibiti bikazana ivyamwa, And the fruit got seeds. ivyamwa bikazana imbuto, And the seeds have trees. ama bikazana And the ibiti, trees have fruit. ibiti bikazana ivyamwa, And the fruit have seeds. bikabandanya ibiti, And the seeds got trees. bikabandanya, And the trees have fruit. bikabandanya, And the fruit got bikabandanya, seeds. bikabandanya, And the seeds have trees. bikabandanya, And the trees have fruit. bikabandanya, And the fruit have bikabandanya, seeds. bikabandanya, bikabandanya. I have in my hand a forest. Aha mu kiganza cyawe mfise ikibira, mfise ishamba ry'ibiti vy'imyembe. That's what you are. Ico nico uri. You came to earth as a seed, Wewe waje nk'imbuto, but you are a forest. ariko uri kibira, uri ishamba rinini. When you destroy a seed, Igihe wishe imbuto, you didn't destroy a seed, ntuba wishe imbuto, you destroyed a forest. uba wishe ishamba, uhonyeje ishamba. This is why Nico gituma God hates abortion. Imana yanka gukorora inda. This is why Iki nico gituma God hates murder. Imana yanka ubwicanyi. You don't kill people, Ntiwishe abantu, you kill a destiny. uri kurica kazoza. My mother Mama
had 11 children. yavyaye abana 11. I am number 6. jewe ndugira gatandatu. Suppose my mother had said, nimwiyumvire mama avuze ngo 5 is enough. ngo batanu barakwiye. One. Reka uyu iyinda tuyikure. Let's abort this one. Reka iyinda tuyikure. We can't afford this one. turonke bane turakwiye. Uyu tumukorore. We don't have enough money. Nta mafaranga duseye kumutunga. Kill this one. Reka tumwice tuyikorore iyinda. She would not be killing a boy. Ariko arica akana k'agahungu. 65 books. Yariko yishe ibitabo 60 were in her womb. biri mu nda yiwe. An advisor to governments kandi narahanuye leta yacu. were in her womb. Advisor to government. Yariko yishe umuhanuzi w'amareta. Yari mu nda yiwe mama. Pastor umupastori of one of the largest churches in my country umwe mu barongoye ishengero niwe arongoye ishengero rya mbere mu gihugu iwacu. was in her womb. Yari kuba mwiciye mu nda yiwe. Television, radio, amaradio, music indirimbo zanditswe was in her womb. byari mu nda ya mama. My wife's husband yari kuba yishe umugabo w'umugore wanjye. was in her womb. Yari mu nda yiwe. My son and daughter's father se w'umuhungu wanje n'umukobwa wanje was in her womb. yari mu nda ya mama. Your teacher tonight umurongozi wawe kuri umwigisha wawe was in kuri her womb. mugoroba yari mu nda ya mama. I wonder, ndibaza who are you? wewe urinde. You are a leader. uri umurongozi. You are a leader uri umurongozi. trapped in a follower. wafungiwe mu gukurikira abandi. You are a great person uri umuntu ahambaye. trapped in a Burundi. abohewe mu Burundi. When you manifest yourself, umunsi uzoseruka rero all of Africa will be shocked. Afrika yose izotangara, izogwa mu gahundwe. So I have in my hand Jere ico mfise mu kiganza canje a mango seed. ni urubuto rw'umwembe. Yeah. Nivyo Yes. ego. But I have in my hand kandi mfise mu kiganza canje a forest. ishamba. How does the seed Mbega urubuto become the forest? ruhinduka gute ishamba? It is the forest, Ego akabuto ni ishamba, but it must become the forest. ariko gakwiye guhinduka ishamba. You are a leader, Wewe uri umurongozi, but you must become. ariko ukwiye guhinduka umurongozi. How does the seed become the forest? Ni gute rero imbuto ihinduka ishamba? Process. Urugendo. If I took the seed Ninafata iyo mbuto and I leave it on the tile floor nkayirekera harya ku isima y'amakaro for 50 years, kumara imyaka 50, what happens? murazi kizoba? Nothing. Nta na kimwe kizovamo. Why? Kuki? It's in the wrong environment. Kuko iri mu kibanza kitari cyo. You Mwebwe are a leader. murabarongozi. Wewe uri umurongozi.
But all these years, ariko iyi myaka yose you've been in the wrong environment. umaze igihe uri ahantu mu cyumba kitari cyo, mu kibanza kitari cyo. This seminar Iyi seminari, is fertilizer. iyi seminari ni ibitabizo gusa. This seminar Iyi seminari is sinyigisho water. ni amazi yo kuvomera. This seminar Iyi seminari is soil. ni ivu. And I can hear Kandi in ndumva this room right now muri iki kibanza seeds germinating, ziko ndumva imbuto ziko ziramena. leaders being born Abarongozi bariko right here. baravuka aha nyene. Let the leaders clap their hands. Reka abarongozi bakoma amashyi. You see this woman? Murabona uyu mukenyezi ngaha She was a high school teacher. yari umwigisha muri segonderi. That's who they thought she was. Niko biyumvira ngo ni umwigisha muri segonderi. I wonder who they think you are. Je nibaza biyumvira ko uri indembe. What do they call you? We bakwita nde cyangwa bakwita iki? Secretary, Bakwita sekreteri, teacher, mwigisha, mechanic, mekanisye, lawyer, bakakwita umunyamategeko, carpenter. bakakwita umubaji. What do they call We you? bakwita nde? You are not what they call you. Wewe nturi ico bakwita. Don't let anyone label you. Ntuze wemere umuntu ngo agushire ku etikete. You are not black. Wewe nturi umwirabura, You are a human. uri umuntu. You're not African. Nturi umunyafurika. You belong to the human race. Wewe uri muri bwa bwoko bwitwa abantu. You are bigger than Africa. Wewe urenze Afurika. You are more powerful than Africa. Urakomeye gusumba Afurika. Stop labeling yourself. Reka kwishira ko rero iyo etikete iryo zina. You are a world citizen. Wewe uri umunyagihugu w'isi yose. This woman, Uyu mugore they said she was a teacher. bamwita mwigisha. Every day, Iminsi yose she went to the classroom in India. yaja mu isomero aho yigishiriza mu Buhinde. And on her way to the class, Mu nzira ariko araja mu isomero she had to walk over dead people. yatambuka imivyimba abantu bapfuye. She had to walk over lepers, Agatambuka abarwaye imibembe, poor people in the streets, abakene kwibarabara, people dying in the streets. abantu bapfira kwibarabara. She began to weep Atangura kurira on her way to her mu job. nzira agiye ku kazi. And every time she got to the classroom, Igihe cyose ashitse mu ishure mu isomero she would be angry yasanga ashavuye and weeping. kandi arira. Every day, Iminsi yose for months, bimara amezi ane. angry. Abona ashonje, Weeping. ashavuye kandi arira. Angry. Ashavuye, Weeping. arira, Angry. ashavuye. And one day, Umunsi umwe she couldn't take it anymore. ntiyaragishobora kubyihanganira. And she went to a bishop. Acaja kuraba umusenyeri. She said, I want to resign from teaching. Abwira ati je ngomba mve mu vy'ubwigisha. He said, why? Musenyeri amaze ngo kubera iki? She said, don't you see those people in the streets? Ati beni mubona ryano ariko They are dying. bariko They barapfa. are sick. They Baragwaye. are hungry. They are Barashonje. starving. Barishwe n'inzara. And he said, Aca aravuga. so? Ati rero. And she said, what do you mean, so? Masera uyu mezi. We gotta do something about this. Uvuze ngo none dutegerezwa kugira icyo dukoze. And he said, you, Aravuga ngo wewe you're only 5 feet high. wewe urakakenyezi kagufi. And there are 800 million of them. Hari miliyoni majana umunani zimeze uku zigwaye. What can you do? Wewe ugira iki? She said, someone has to feed them. Aravuga ati ategerezwa kugira ubagaburira. Someone has to heal them. Utegerezwa kubakiza. And he said, Aca aravuga.
But you atariko are wewe just a teacher. wewe urakigisha gusa. How can you feed 800 million people? Nigute ushobora kugaburira abantu miliyoni 800? And she said, Aca aravuga I will begin with the first one. ati nzotangurana n'uwa mbere. What are you waiting for? Mbega mwe murindiriye iki? Aid from the United Nations? Urindiriye imfashanyo ivuye muri ONU? What are you waiting for? Urindiriye iki? Aid from the World Bank? Urindiriye imfashanyo ivuye muri banki y'isi? What are you waiting for? Urindiriye iki? The IMF? Urindiriye FMI? Kigega c'isi? I will begin with the first one. Nzotangurana n'uyu wa umwe. She said, here's my resignation. Ati ngiyi urupapuro rwo gusezera. Give me my paycheck. Nimundihe ivyo nakoreye nigire. And she took a paycheck Aca afata ayo bamuhemvye. and she went to the street. Aca aja ku nzira rero. And she bought vegetables and fruit. Aragenda agura ivyamwa, agura amaregume, imboga. And she went to the street. Aca aja harya kwibarabara. And she knelt on the ground. Arapfukama. And she held a leper in her hand. Atangura gufata umunyamibembe mu maboko. And she fed him Aramugaburira. with her last paycheck. Amugaburira utwo yahembwe twa nyuma twose. And that day, Uwo munsi a leader was born. umurongozi yaravutse. What are you waiting for? Urindiriye iki? What is leadership? Mbega uburongozi ni iki? How do you become a leader? Mbega ni gute uhinduka umurongozi? I'm talking to you, young man. Ndiko mbwira mwebwe abakiri bato. How do you become a leader? Uhinduka umurongozi gute? I'm talking to you, young woman. Ndiko mbwira wa musore wa nkumi we. Here's the answer. Ngiyi inyishu. Find your anger. Genda urabe ico ushonje, inzara ufise. Ishavu. Find your anger. Murantunga. Rondera ico kintu kigushavuza. You will never become the leader you were born to be Ntuzokwigera uba umurongozi wavukiye kuba until you become angry utarashavuza, and until you weep. utaratangura kurira. Nelson Mandela Nelson Mandela was a lawyer. yari umu avoka, He had a good job, yari afise akazi keza, but he saw something ariko abona that ikintu made him angry, kiramushavuza, and he wept every day. ararira akamarira iminsi yose. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi he was a lawyer, yari umu avoka, but he saw something that made him angry, abona ikintu and cyamushavuza, he wept. ararira. Martin Luther King Jr., Martin Luther Jr. he saw something that made him angry, yabonye ibintu biramubabaza, and he wept every day. ararira kandi yarira iminsi yose. Jesus Christ, Yesu Kristo he saw something yarabonye ibintu that made him angry, biramushavuza, and he wept every day. ararira iminsi yose. Go find your anger. Genda urondere ishavu ryawe aho riri. What do you hate Wankiki wewe in Burundi? ngaha mu Burundi, wankiki wewe. Your leadership Uburongozi bwawe is in your anger. buri mu ishavu ryawe. The reason why you're not a leader yet Igituma utaraba umurongozi is because you're not angry nuko yet. utarashavura. When I was 14, Igihe nahise imyaka I 10 became angry. narashavuye, I saw the teenagers nabonye imiyabaga just like me, nanje smoking drugs, banywa urumogi, having sex, basamba, drinking alcohol. banywa inzoga. And I said to myself, Candibarira someone has to save my yari ukwiye people. gukiza urwaruka. I became angry. Ndashavura. And so I wrote my own songs. Ntangura kwandika indirimbo zanje. I started my own group. Ntangurira umugwi wanje w'abaririmbyi.
We worked turakora cleaning people's yards. tukagenda gutemera ivyatsi And we took the money bakaduha amafaranga and we bought guitars. tukagura gitari. We were angry. Twari tubabaye. Do you hate corruption? Mbega uranka ibiturire? Do you hate Uravyanka? drugs? Uranka urumogi? Do you hate Uravyanka? prostitution? Uranka ivy'ubumaraya? Do you hate Uranka murder? ubwicanyi? Do you hate Uranka trafficking of children? ukudandazwa kw'abana? What do you hate? Wanka iki wewe? Niki kikubabaza kigushavuza? You were born Wavukiye to solve a problem. gutunganya ikibazo kanaka. And the problem Kandi iyo ngorane makes you a leader. ni kugira umurongozi. You were not born just to make a living. Ntiwavukiye kugira ngo wibesheho gusa urabe ko urenze ubusa. You were born to make a difference. Wavukiye gushiraho ubudasa. You were not born to pay bills. Ntiwavukiye kuriha amafagitire. You were born to pay a debt to society. Wavutse kugira ngo urihe ideni ufitiye isi, sosiyete. Ayo mashini ahagije. Muriko murandika. Ndabizi ko muriko murandika. And that's why I came Ico gituma naje to Burundi. mu Burundi. I came Naje to help you find your anger. kugira ngo ndagufashe gutora ishavu ryawe. Stop looking for a job. Hagarika kurondera akazi. Look for an assignment. Ahubwo rondera devoir yawe ategetse gukora, sinzi mu Kirundi. Kirya nyene ukwiye we gutunganya. Who are you? Wewe urinde. This Uyu is slide number 8. Slide number 8. aka nagafoto gashika kagira 8. I have 112. Fise udufoto 112 bene uko dushitse ku 8 ibyo tumaze kwiga n'8 gusa. Ndafise ibindi 112. So I'm coming back to Burundi. Bimwe bizogaruka mu Burundi. And I will keep coming back to Burundi Kandi nzoshishikara kuza mu Burundi until the leaders emerge. kugira ngo mbwire Until the leaders emerge. abarongozi Until the leaders baseruke. emerge. Bari abarongozi baseruke. One day, Umunsi umwe I was in our center in the Bahamas, nari muri centre yacu And I- Bahamas. and I was teaching Nariko ndigisha live television. kuri televiziyo direct. Millions of people, millions of people. Amamiliyoni y'abantu bariko They barankurikira. were watching me, Bariko barankurikira. and the lights were on me. Amatara yose ari kuri jewe. And my father was sitting in the front, Papa nawe yari yicaye ku ntebe y'imbere. and he began to weep. Mbona atanguye kurira papa. He was 87 years old. Yari mu myaka 87. And I became very afraid. Numva ntanguye kugira ubwoba. I thought he was in pain. Niyumvira ko ariko araribwa. Maybe he's dying. Kumbura ariko Maybe he has a heart attack. Kumbura umutima But the agize place was cardiac. packed with people. It was packed with people. Kandi aho hantu hari huzuye. And I couldn't stop teaching. Ndetse nashobora guhagarika And kwiga. I'm watching my father. Ariko ndiko ndaraba papa. And he's just weeping. Arira.
And I became so afraid. naje ntangura kugira ubwoba bwinshi. My father is in trouble. Ndabona ni papa ari Maybe he's in mugora, pain. papa ari mu buribwe, But I couldn't stop. ubwo sinashobora guhagarika. And I completed the session. Ndaheza ico kigo, And then I ran to my father ncanjeyo papa ari, and I said, Dad, ndamubaza ni papa, are you okay? n'amahoro? He said, yes, son. Atego mwana n'amahoro. I said, but I saw you weeping. Nakubonye uri kurarira. Are you in pain? Uri kuraribwa He papa? said, no. Ateka. I said, why were you Nene crying? kuki wari kurarira? And my father said, Papa arambwira. I was sitting here Nari nicaye ngaha. when all of these people Ndaba aba bantu bose buzuye aha. and millions on television N'amamiliyoni agukurikira kuri televiziyo. looking at you. Bakuraba. And I was thinking, Niyumvira. you Wewe. was in that little boy Ni wewe wari muri ka gahungu gato. who was sleeping on the floor with Kamwe roaches. karara kuri rya And I barabara. did Karara mu nzu irimo inyenzi n'ivyatsi n'ibiki. And I did not know it. Sinari ndabizi yuko uzova mu gihangange nk'iki. And I realized Ntahura. I didn't know who my son was. Natahuye ko ntari nzi umwana wanje wariwe. He said I was weeping, Nariko ndarira. thanking God Shimira Imana. for the privilege Kubw'iteka of giving birth to such a great man. yanteye Imana nteye kuvyara umwana w'umuhungu ameze nkawe. Umurongozi nkawe. I wonder Ndibaza if your parents know who you are. namba abavyeyi bawe bazuriwe. And Jesus said to his mother, Yesu yabwiye nyina, did you not know mbega ntiwari uzi? who are you? Mbega wewe uri inde? When I come back, Ninagaruka I want to meet you again. ngomba kuzosura guhura nawe. And I don't want you to be the same person you are Kasi now. ngomba kuzogusanga uri ukuri uyu munsi. Show me your anger. Nyereka ishavu ufise. Document your tears. Genda wandike amosozi yawe. Put your vision on paper. Andika yereka ufise vision yawe. Emerge. Seruka. Let us pray. Reka dusenge. Our Father, Data you are in heaven. uri mu ijuru. Your name is holy. Izina ryawe ni ryera. Ni ryera. Let your kingdom come. Reka ubwami bwawe buze. Let it come through these young leaders. Oh, ubwami bwawe buze biciye muri abakiri bato, abarongozi bakiri bato. Let your will be done Ibyo ugomba ni bibe through these young leaders biciye muri aba barongozi bakiri bato. on earth, Aha ku isi. just like it is in heaven. Nk'uko biri mu ijuru. Hallelujah. Hallelujah. And give them every day Data ubahe iminsi yose fresh bread, umutsima wa. fresh revelation Oh, ihishurirwa of rishasha. who they are. Dabo baribo. Protect them from the evil one Ubarinde wa mubi. Shetani. and forgive them of their rebellion Ubaharire ubugararije bwabo. against you. Bakugararije ko. May they forgive everyone Kandi washoze guharira bose. who have offended them. Bashobore kubabarira uwabababaje wese yabatsitaje abakomerekeje. That their hearts may be full. Kugira ngo imitima yabo yuzure. Deliver us from the evil one. Mana udukize wa mubi. For thine is the kingdom Kuko ubwami ari ubwawe. and the power Ubushobozi and all the glory, n'icubahiro cyose. all the credit for our success Mana ugutera imbere kwacu kose we give to you. ni ibyawe.
we rededicate ourselves dusubiye kukwishikanira bundi to bushe changing our country. ngo dushoze guhindura igihugu cacu. Help us, Lord, Dufashe mwami, not just to get a career, si kugira ngo turonke akazi gusa, but to get an assignment. ariko turonke ico tujejwe gukora. Help us not to pursue ambition. Mana udufashe kudakurikiza gusa ivyifuzo vyacu, Help us to pursue service ariko dukurikire kugira ico tumariye abandi, to humanity. tugire ico tumariye abana b'abantu. Thank you, Lord. Urakoze mwami Mana. And Lord, I pray Mwami ndasenze that from this one seminar, ngo kuva muri seminari imwe gusa you will raise up the future president uhaduritse abaperezida bashasha ngaho Burundi. mu Burundi. Out of this seminar, Muri iyi seminari you will raise up the next judges uhagurutse abacamanza, and the parliamentarians and the senators abaparlementaire, abasenateri will come from this group. bazova ngaha, And Burundi basi Burundi shall become buze a buhinduka great nation igihugu gihambaye among the nations. mu bihugu, mu bindi bihugu, In Jesus' mu name, izina rya Yesu. amen. Amen. God bless you. Imana ibahezagire. Thank you. Murakoze. Asante. Asante.